sunza barabe chegeza barabe umusi n'uyu yeah isaha niyi biti namaze kuyumva yes yeah gofata ukuboko bebe maze tujoyinge yeah oya sininyicoro kuko urumuri ni wewe ubukonje buricana kuko ubwacu turishusha ingo tubemeze dukora ico twiyemeje. Hello everybody, ndabaramukije mwese bakunzi ba Burundi Kingdom TV aho muri hose waba uri mu Burundi waba uri mu mahanga. Turi muri Buja Forever muri 257 muri 257 turi muri Burundi Kingdom TV ni BKTV. Murazi ko tubazanira ibintu bidasanzwe, turakunda kubazanira abaririmbyi aba comedien busanga bafise ingabirano zitandukanye. Uyu munsi rero muhava mwibaza ati umuntu twabazaniye ninde, ariko imbere yuko ushobora kumubona uri kuri dukwirikirana muri BKTV ndagusaba kumanza kugira subscribe kugira comment kugira tubwira ati ibi muri ko murakora ibiganiro muduha ni fake ni muhindura kunuku ticanka ahantu mwakwiye kwakomeza kuko turabona yuko bimeze neza. Nyita formidable, étonnable, admirable, considérable nije ndi kuri microphone reka ndabere ku mutume twashobora kubatumira ndaguhe kazi. Merci beaucoup. Mais bien. Yeah. Abantu barakeneye kumenya waje muri BKTV ninde? Fafa only. Fafa only. Yeah. Nkiyo huye n'abajejwe umutekano. Uhuye n'abajejwe umutekano bakakubaza ati we urinde ukunda kubabwira kurinde. Yeah. Ico bitumye idondoro. Fabrice. Niryo mamazi. Biba bitunganye. Umuntu akubajije ati we urinde uramubwira ati jewe nitwa naka nsanzwe nkora ibi nivyo bitumye idondoro. Sinkunda kuvuga mugi izina ndarivuga ni Irakoze Fabrice amazina abavyeyi bazi. Ica kabiri akazi nako ndumuririmbyi. Yeah. Burya aha uhuye n'ujeje umutekano akakubaza ati akazi ukora naka wo vyema ngati je ndumuririmbyi. Yeah, ndabivuga kubera nivyo nkora. Muncama ku muziki niko kazi kawe. Yeah. Ikintu witeze muri uwo muziki nica? Niteze vyinshi. Good life. Niteze vyinshi gose. Ariko uvuze vyinshi n'ivyaha. Umuntu urazi ubuzima bw'umuntu bukenera ibintu vyinshi. Kubona nteye imbere nkamera nk'abandi. Gusa nyene nshaka kugera kure. Ivyo ntegura mu muziki nyene n'ibintu bizongeza kure. Yego. Ugerageje kuraba hano muri Buja Forever muri 257 hari abaririmbyi batandukanye kandi bakora ibidasanzwe mu muziki. Barafise aho bamaze kugera. Wowe ko bwawe wifuza kuzogeraho bageze canke wifuza kuzobarusha? Nshaka kuzoharenga ariko akakanya urabona ndacaharanira kumera nk'abandi. Uvuze yuko umuziki arakazi. Umuntu avuze ati jewe ndafise akazi avyuka mu gatondo agenda gukora agataha yarushe. Ubu umuntu uvuze yuko umuziki usanzwe arakazi no muziki umaze kuguhiki kano kanya nibwo ngitangura kano kanya sinovuga ko maze kumpa ibintu byinshi gose gusa nyene ndabona vision nyuma y'ahantu nshaka kugera. Ndafise ikintu mbona nshaka kuba kizotuma nkora ku kantu nanje. Haheze nk'igihe kingana gutanguye umuziki? Je haheze kuja muri sije cyaje kuvyumvamo. Ico bita gutangura umuziki. Gutangura umuziki. Cyo ndibaza n'ikintu ndigitahuritse. Uvuze ati gutangura umuziki haheze igihe kingana gute gutangura umuziki? Utanguye kera kubera n'indoto zanje zo kuva nkiri mutoya. Wabutanguye kuva kera haheze nk'imyaka ingana gute ugiranije? Natanguye mfise nk'imyaka nka 12. Imyaka 12 niho watangura umuziki. Nubwo natangwa kuyumvira ko ndavyumvamwe nyene. Untahure neza. Sinavuze igihe watangura kwiyumvira gukora umuziki. Navuze umunsi utangura umuziki. Ico bita gutangura carrière yawe ya muziki. Nkiri mu ndoto zawo zasohotse mu gihe muri 2018. Niho watangura umuziki. Kwinjira muri game. Niho wakora indirimbo. 2018 no kuvuga novuga yuko haraheze imyaka yababa 4 nuko itatu mengo ninaba ntihenze bene uko imyaka 3 bene uko 2018 turi muri 2021. Vyumvikana yuko akazi umazemo imyaka 3 novuga yuko usanzwe uzi vyinshi muri ko. Ariko uri kurabwira abantu yuko umaze mu muziki iyo myaka igera kuri 3 ukavuga yuko muri uwo muziki atacura hakura
wumva bizogenda gute? Mu shaka kukubwira ko yego burya umuntu nta muntu aronka ibintu bimukwiriye twese twama twiruka niyo mpamvu rero naho noba ndi nka Diamond canke nk'uwundi muntu yego nawe hari hahana abona atarashika nanje ni nkukuko nafatiye kuraho cyane cyane kubera ko mu gutangura kukubaza nakubajije sindakwiza aho ngeze hose n'urugendo kibandanye naho abantu bashima kananje naho nshima ariko ndacakomeje turabona wambaye umupira wa Master Music Express Your Dreams niko handitse Master Music ndabona na logo ya Master Music Master Music ivuze iki kuri wewe? Master Music ifise vyinshi ivuze kuri jewe yego ivyo vyinshi vraiment ni vyinshi sinobivuga ngo ndabona bimara bijya biri ku mutima wanje ni vyinshi woducira ku gace duke kugira ngo nabari ko baradukwirikirana hajya bashobore kumva neza ico Master Music ivuze kuri wewe kuko kwambara umupira wishira hamwe kanaka si ikintu coroshe yego mu majambo make novuga ko ari umuryango wanje umuryango no kuvuga bari uburimwo papa mama bisigura yuko nibo bagufasha vyose mu muziki no kuvuga ubu nk'umuntu yoza kukurondera wewe imbere yuko muvugana amaza kuvugana na Masterland eko birashoboka kubera uno munsi niho ndi niwe turi niho gufise mu minwe mu cama ubu no kuvuga umujournaliste avuze ati ndondere wewe ntaca kuri waca kuri Masterland ashobora guca kuri momo canke Chinobi bajya nyene bari musangiye umuryango kubera nibo tuzinanye ego kubera ko turazi yuko Chinobi na Momo Melody bose bari muri team ya Masterland mugize umuryango urumva nawe usanze urimo sindimwa neza hari ibibura ariko kaba wambaye impuzu yaho ariko cyane cyane je ikintu nkunda kuvuga hari ibintu ngaha mu Burundi tubona umengo ni bisanzwe urabona mu makungu mu mahanga abakunda kuza je sinagira ibako ryo kurira indega ariko vuba bucanjayo kandi fucandayurira kugira ngo ibintu bigene neza no kuvuga abagendayo bakaza kutubwira ivyo basangayo urabona nuko kuntu usanga abantu bambaye imipira y'amashira hamwe no kuvuga barahembwa no kuvuga mu mahanga kugira wambare n'umupira wishira hamwe uburi kubagirira promotion mu nca Makuru ahembwa we twabonye bambaye umupira wa Master Music imipira dukunda kubona ba Momo Melody ba Chinobi bambara ariko ukavuga yuko utarinjira neza mu muryango abantu hava bitahura ukundi mu ncamake ico no kubwira kuba nambaye umupira cyaye kuba ndi muri Master Music ntiharagira ko ndabivuga nibanga ryanje umunsi nashatse kubivuga ahubwo nzobahamagara ndabwiye ati burya bya bintu bimeze ukunuku wa munsi ariko jembo numenga wamaze kubigaragaza ko wamaze kwambara umupira deje wamaze kubigaragaza no uri karadukwirikirana hajya amaze kubona umupira wambaye hari korogo ya Master Music biza gusigura yuko uri umuryango wa Master Music hariho ikivyishe je ntubibona ngaha irogiri ngaha abacha bavuga tujya ni BKTV wewe na wamaze kubona ngaho ni Master Music je nkikubona ho nyene nkikubona nace mvuga tuyu avuye umuryango wa Masterland bisiguye ko iyo nanje iyo bari je ndiko ndakubaza bari kumbwira byose bya Kingdom TV jewe ndumumenyesha Makuru ni winjira mu journalist ugatunganya iteleviziyo ukantumira nzokubwira ivyo ngaha je ntiharagira kubivuga ngira mvuze imyaka yabyo okay bakunzi ba Burundi Kingdom TV mwumvise umutumire turi kumwe n'umutumire ariko aratubwira ibikorwa by'umuziki yavuze yuko asanzwe afashwa vyinshi na Masterland afashwa vyinshi na Master Music kumwe n'abaririmbyi nk'aba Momo Melody n'aba Chinobi uyu muziki wewe usanzwe urimo ndabona yuko inzira uri kurajamwo ni inzira yo kuzosinya cyangwa usange wamaze kwinjira neza mu muryango wa Master Music nuko biri ndazi yuko indoto ufise za mbere nuko Masterland akubwira ati wamaze kuba under management ya Master Music ariko hari abantu bakunda kuvuga bati uri umuririmbyi kuja muri management y'undi muririmbyi biragoye kugira ngo utere imbere ati kuko wa muririmbyi ikintu cyambere akora nuko we afise indoto zo kuguma yishira imbere bizogorana ko washobora kuduza kurusha uko yiduza ivyo bintu bivuga kiki cyo bivuga ko je ndabiye ku myaka maze mu muziki yego iyo myaka irahagije kuba no kabaye maze kwiteza imbere ari je ni coach ari je ni managing ariko kuri ubu mama wanje mbona umengo none atabaza ubishoboye yego kubera ntivyoroshe none urumva yuko Masterland hari hana azogushitsa kurusha we ahamaze kwishikana yarabitanguye hari amaze kugushitsa kurusha ahamaze kwishikana ni
mastermind wanje ugerageze neza uje mu bibazo ndiko ndakubaza urabona yuko Masterland ni umuririmbyi hano muri Buja Flavor kandi amaze kwandika izina urabona yuko bizokorohera cyane azohava agushikana ahantu watarishikana kuko wenda zi devoir afise nka Masterland akeneye gutera imbere kandi nawe ukeneye gutera imbere none Masterland ashaka gutera imbere nagomba gutera imbere azohava gushikana ahantu nawe atarashika nibaze ndabiye ko hongeza ariwe kandi nzohashika beshi ico ntaco reka tubandanye n'ikiganiro ugerageje kuraba iyi Buja Flavor ukuntu imeze abaririmbyi ni benshi umuntu wese muhoramwe aho myibarabara ngo je ndo musani uwo muhora yambaye pocket ya afisa madred biki ngo je ndo musani kandi ugasanga afise indirimbo hari nabandi usanga azandirimbo arayifise azumviriza we na nyina wiwe canke we n'abagenzi biwe ugasanga ku radio ntizivuga ariko hariho nabandi baririmbye ariko baraja muri game kandi bariko barakora ibintu vyiza nawe we urimo urumva yuko usanze ufise ibikorwa uriko urakora ugerageje kuraba ubu bwinshi bw'abaririmbyi ariko amajambo avuga yuko muziki ugumusubira inyuma akaguma gwira biva kuki ico no tangura kukubwira ego nuko hariho waririmbye karimba kavuga ati Mungu akileta mtoto analeta na sahani yake sasa jewe ndazi yuko ivyi wanje bihari ego nakubajije nti intuzenya abaririmbyi ni benshi kuvuga ko ari benshi ariko baguma bavuga yuko muziki ugumusubira inyuma ivyo ni bivugwa n'abantu ivyo bivuga kiki wo bivuga utazi yuko utabirimo neza ngo ubone kuri kuratera imbere cyangwa kurasubira inyuma hajya je ndabona ko muziki kuri kuraje imbere uri kuraje imbere ndavye mu myaka yahera n'ubu biratandukanye cyane kubwa urabona yuko ubu bwinshi bw'abaririmbyi ari byo biriko biratuma muziki utera imbere yes urumva yuko ushobora kuri different n'abandi bavyumva ndazi yuko ndabibona tu ariko ayo majambo urayumva bavuga yuko muziki utari kuratera imbere ibivugo biravugwa ariko ababivuga ngira ngo biravana nuko baba babibona uwo babwira ikintu abavuga y'amajambo bajya cyo no babwira nta manuro woba sinomva ikintu gusa one day hazogera igihe babisobanukirwa babona ivyo barimwo no batahure ko umuziki ugoye biragose ibintu byo gupfa kujamo ngo hito ushika kure wowe usanzwe uri umuririmbyi amatwi nsumira hari indirimbo ufise iri muri studio buci isohoka mu minsi ya vuba akapera sunza barabe chegeza barabe umusinoyo isaha niye biti namaze kuyumva yes gofata ukuboko bebe maze tujoyinge oya sininyicoro kuko urumuri ni wewe ubukonje buricana kuko ubwacu turishusha ingo tubemeze dukora ico twiyemeje cool sinumva yuko ibintu ari sawa hari abantu bakunda kuvuga yuko abaririmbyi baririmba neza bari muri bajya baririmbyi gitangura kuko ngo bajya baririmbyi bamaze kwa avancer gutera imbere hari aho usanga bobo n'ibintu by'amatravail batavyirukira ariko kujya muririmbyi akiri muto arirukira cyane ibintu by'amatravail kugira ngo akajuke kagume kagororose ikintu nagenda kubaze abantu barakunda kuvuga yuko abaririmbyi bitangwa n'abastar abasani just nyine batarimba gospel baririmba secular profane music baravuga yuko n'amajambo avuga kuri benshi aho bavuga bati umuririmbyi arimba profane n'abantu barangwa n'ingeso mbi barangwa n'ubuhumbu barangwa no kunywa ibiyayura mutwe ayo n'amajambo avugwa kandi avugwa n'abarundi abo bantu nkawe nk'umuririmbyi w'umurundi ubabwira iki Jenny baza ko bivuga baba bamaze gusorera umuntu babone yuko ari vyanwa SK cyangwa atari vyanwa je nka je basi nivugire ko uzokuyumvira kuza kusororera inzoga cyangwa itabi nzomubwira tuno musi reka nejo ntuzugire kuko ntavyo sanzwe fata ivyo bintu ariko ndazi iki jambo maze kubyumva ku bantu bamaze kuvyumva gusa nyene ni babandi batazi ico ijambo umustar nibazi ico risigura ariko wowe murantunga wowe usanzwe uri umuririmbyi mu ncamake uri umuryango w'abandi baririmbyi
muramaze kuyaga n'abandi baririmbyi benshi, murashobora kuba mwirigwana n'abandi baririmbyi benshi, uramaze kubona uko bitwara mu bagenzi wo usanzwe ufise. Bon, reka mbere twihoze n'abagenzi mu baririmbyi kumbure ushobora kuba umaze kumva yuko ivyo bintu biba kuko biraba ndabizi. Ari umuririmbyi avuga ati jewe kugira ngo nshobore kuririmba neza reka manze nishiture, kugira ngo ndyohere abantu kuri scene manze nishiture, niryo jambo bakunda gukoresha. Abo baririmbyi usanga barangwa n'ivyo bintu, kubwawe nk'umuririmbyi ushobora kuba utabikora wobahanura iki? Biravana ni canke ni vyiza kuri bo, birashobora kuba ari vyiza kuri bo bivanye n'ico agomba bikoresha. Yego. Kuri wewe nk'impanuro none wobahaniya kuko namba wobibona kari bibi, hari impanuro ushobora gutanga kuri bo? Biragoye gutanga impanuro biba bisa nkaho umenga ugomba kubuza uwo muntu gukora ico kintu, kandi akiretse hari ico ashobora guhomba. No munsi si turi munsi yo kubuza gukora ikintu umuntu kubera gishobora kumushika. Nimba hari umuntu anwa akamogi akanakubera agakoresha ikintu kanaka, ugiye kukamubuza so aje kwiba yofuma yicara ahantu basi agatumura amagaca agenda agapiga makase hajya. Kuri wewe rero impanuro nacivuze muri rusange, jewe impanuro nobaha ushoboye kubiheba arabiheba kuko nta ingaruka mbi yavyo none niya muri rusange, kuko umuntu kugira ngo ahebe ikintu manza kumana ati buri ibi bintu biratera ingaruka mbi nini, ingaruka mbi yavyo niya je ntayo nzi kubera atavyo no mugabo sanzu zikari bibi. Okay, ndazi ko ari bibi barabivuga, ndabona abari mu bitaro babigwaye abo vyateye ingwara. Yego, bamerewe nabi vraiment mu ncamake vyonona amagara. Yego, mugabo kubera je ntarabinwa kubera bitaranyononera amagara sishobora kuvuga ati bironona amagara. Umwotsi ngaho we ntutuma nuko bita umwotsi zibagirwa. Okay, bakunzi ba Burundi Kingdom TV mwamubise umuririmbyi turi kumwe aratubwiye impanuro reka aratanga ku baririmbyi batandukanye, abaririmbyi bafata ibiyayura mutwe, abaririmbyi birukira ibintu ibi nibi byinshi, hajya ngo n'umuririmbyi kugira avume ngakoresha inganga. Biravana je nkoresha Imana. Ko hari umuririmbyi tugeze gutumira ngara tubwira ati jewe kugira ntera imbere, aravyivugira kuri microphone ya BKTV ati jewe nkoresha ndafise umutaramu. Wengira ntawo hari ntawo hari mugangira azoze ariko none akamaro ko kuja mu bintazi uri muri nivyo nakaye ivyo zo gukoresha ingana ya bivanaho bizogushikana. Wewe uravuze yuko neje ushobora kubijamo, akamaro nakaye mu gihe tuzi ko Imana ihari? Nta bwenge bwo kubijamo ndaronka kubera nzi ko Imana ihari kandi sinzoyibagira sinojaye. Ico no gusabira nuko utazoja muri ivyo bintazi, ico no gusabira nuko woga umusenga iyo Mana yawe kandi kugira ngo abari igumi gufasha vyose, kuko ngo Imana yashize hejuru ntashobora kuja hasi. Twebwe bazahana iyi ni studio y'abakirisu, ni studio y'abantu basenga, ni studio y'abantu bemera Imana. Ico tubahanura nuko wirukira ibintazi yo bivamo kugira ngo abandanye n'inzira nziza, kuko gutera imbere so kwirukira ibintazi, gutera imbere no kumenya ico uri kurakora no guhagarikira ico uri kurakora. Akabazo nagira mbazi cyane dufate reka ndakihoze. Umuririmbyi akora yinjira mu muziki abikunda ariko atabishoboye, uwo ni wa mbere. N'umuririmbyi aje mu muziki abishoboye, ashoboye umuziki ariko atabikunda, muri abo bantu babiri ninda kwiye gukora umuziki kuri wewe kubgawo? Ndasubiramwo, umuririmbyi akora umuziki abikunda, hari abantu bakunda kuririmba ariko batabishoboye. Umuntu ugasanga arakunda kuririmba ariko ntavyashoboye, birabaho. N'umuririmbyi ashoboye kuririmba usanga afise talent ikomeye ariko atabikunda. Muri abo bantu babiri ninda kwiye gukora umuziki? Reka mvugira hamwe mvuge karundura ka vyose kivyo bintu vyose uvuze. Yego, hariho ikintu kimwe cyo kibiyoboye vyose, navuga ko ari amafaranga. Amafaranga kuko uyafise naho ugenda muri sitazi kuririmba barakugirira, baragerageza, barapambana mpaka indirimbo yawe imeze neza, naho itabimeze neza ufise ya mafaranga. Ariko je nta mafaranga navuze ibintu bibiri gusa. Nije ndayivugiye amafaranga gusa, kuvuga ko umuntu ufise ingabirano yo kuririmba n'utayifise, mbona umengo uwifise niwe yashobora kuririmba, niwe byagenewe ko abarita yawe nta kinogo bigutamwo, ntubihomberamwo nk'umuntu nka wawe ndadafise tara yawe. Abo n'abandi baragiye bakamera neza nawe acagomba kujayo. No abo ico nyine wari uvuze c'amafaranga, abantu baravuga yuko umuziki egal amahera. Ngo udafise amahera nta muziki wokora.
ariko turiko hari abantu bakunda kuvuga yuko hano no mungaha mu Burundi iyo ndwara imaze kutwandukira aho ngo hari habaririmbyi benshi bafise amafaranga mugabo badafise na talent yo kuririmba. Ntubona yuko ari ibintu bizotuma umuziki w'u Burundi utagaciro? Bizawusubiza inyuma nyene kubera kuko urumva urafise amahera mugabo nta mpano ufise. Bica bituma umuziki uguma usubira. Baca bamenyera vya bindi nyene bitari ivyo. Ariko je ndazi yuko hari igihe Imana izotwibukana izobibuka n'abandi batayafise. Turiko turaja ku musozo w'ikiganiro. Wowe uri umuririmbyi wo mu Burundi. Urafise vision yaho wifuza kugera. Numvise yuko uri muri master music. Ubu ndazi umuntu aje gukurondera gusanga muri master music. Nuko biri indoto zawe. Ahantu je ndifuza kuzohakabakaba ni hehe? Aho mbona mu Burundi ni hariho. Shaka kuzogera ahantu nyene tu ndonki noti ngira umuryango. Kubera ubivuye mu muziki. Ego bivuye mu muziki nyene. Ukaronka inzu, ukaronka imodoka, ukibeshaho biciye mu muziki. Hari habaririmbye babitanguye yaraheze imyaka n'imyaka batarabishikako. Wowe ariko urabona ati jewe tunzobishikako. Kuko bari mu rugendo rw'ubuzima bwabo. Hari abantu bakunda kuvuga yuko abaririmbyi hariho umuririmbyi usanga agenda kwibarabara wamubonye kuri style vraiment mavazi ni sawa yambaye ni bien kandi nta bisi ajamo hajya ngo nta musana aje muri bisi kuko kwiwanje naje muri taxi nabibonye urumva ugasanga yambaye neza wanashimanga afise na fashion ajamo kwambariramwo imodoka bisi ntashobora kuyurira aje muri taxi bibaye ngombwa mbere hafuma arondera umuntu amutwara urabona no kuvuga akagerageza kwiyerekana yuko ari kukuvuza umustar bisigura inyenyeri nuko inyenyeri irabwa n'abantu bose ashaka kwiyerekana nk'umustar ariko ugasanga mu mufuko nta kireyo ibintu ni byiza birabaho kwenye radio anavuma kuri radio aravuma vraiment ntibisanzwe ariko ugasanga mu mufuko nta kireyo birabaho birashobora gushika kubera ko afise ibikorwa byinshi kandi murumva nyine munezerewe oya gusa je ntibiranshikira mufuko wenda zibiriyo ibintu ni sawa yego vraiment okay bakunzi ba Burundi Kingdom TV mwamaze kubona umutumire twari kumye muri BKTV yatubwiye imigambi yiwe yatubwiye aho yifuza kugera ari muri Master Music hariya kwa Masterland asanzwe ari mu muryango wa Master Music ariko ngo ntarawinjiramo neza mugabo ngo naho yambaye umupira wa Master Music ngarifuza yuko ejo canke hirya yeje ashobora kwinjira neza mu muryango abe under management ya Master Music tugushimire cyane murakoze wakoze kuza muri BKTV namwebwe ejo ni nakubwira ati garuka ndibaza yuko uzozuriruka nzoza neza uturamukirize hariya ba Momo ba Chinobi ba Masterland ati na wa producteur imbe yitwa Fitch Pro Hitmaker Pro mukari sana ahanje reka ndabashimire cyane nyita formidable ariko ndazi ko amaze kugira subscribe amaze kugira comment na share turabakunda